Haleluya. Haleluya tena. Imana nayo ntizotwibagira. Mbwira hari kijojo kirusha wewe. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu. Tubazaniye amakuru rero yihutirwa ngaha kuri Burundi News TV. Ni amakuru agezwe ko ari karavugwa kuri General Alain Guillaume Bunyoni, igihangange mwamenye cyane. Uyu yahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko General Prime Niyongabo, General Major Variston Ndayishimiye bamutaye mwibohero. Muri kino gihe araboshe. Amakuru ariko aravugwa rero tubazaniye nuko uyu mujenerali iki gihangange Variston Ndayishimiye mu bihangange ahora avuga ngo byari bihangange ubu yimuriwe mu bitaro vya Kira Hospital, yavanwe i Gitega azanwa i Bujumbura. Ibintu birakomeye cyane ibiriko biragenda bishikira amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni. Yaramaze iminsi agwariye mu bitaro nyine bikuru vya Gitega, aho yaramazemo ukwezi kose hafi amezi abiri arenga agwariye muri ivyo bitaro vya Gitega, aho yajanwemwo agiye kuvugwa. Yaragiye muri koma, atabona, atumva, atavuga. Yararushirizeho kuremba, gutora mitende vyaranse. Abajyango biwe barasavye ko General Alain Guillaume Bunyoni yo tezurirwa akarungikwa hanze y'igihugu akaja kuvurirwayo, akaba ariyo amagara yiwe ajanwa gukurikiranwa mu bitaro bikomeye bifise ubuhinga bwa none bashobora gukurikirana amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo abashe kuvugwa, na cane cane ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi byaboneka ko amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni batashobora kuyakurikirana, batashobora kumuvura. Ingwara agwaye irakomeye cyane, ibyamufashe birakomeye, aho bamwe kandi hanatangajwe ko General Alain Guillaume Bunyoni yari yarahahamutse, atari afise ubuzima bukwiye bwo mu mutwe. Yarasigaye arabona abantu akinyegeza munsi y'igitanda, nk'uko byaciye bishikirizwa na raporo yatanzwe n'abaganga bihariye bagiye kumusuzuma ku magara yiwe aho yaragwariye mu bitaro. Na nyuma mbere yuko azanwa mu bitaro yari mwibohero rikuru rya Gitega, umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yari yaranse ko asohoka muri iryo bohero kuko yabifata nkaho ari umugambi wo gutorokesha General Alain Guillaume Bunyoni. Muri kino gihe rero ibintu birakomeye cyane, amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni aramukitse. Byabaye ngombwa ko biboneka ko mu bitaro vya Gitega badashobora kuvura General Alain Guillaume Bunyoni. Abaganga, abadogiteri bari bariko barakurikirana Bunyoni baratanze amaraporo berekana ko Bunyoni badashoboye kumukiza, badashoboye kumuvura, ko ingwara agwaye bivanye kandi n'ivyuma bisaba gupima, aho yari kuri za bombone n'ibindi bikomeye cyane, ko Igitega atavyo bafise. N'abaganga bariko baramukurikirana bari bavuye mu Bujumbura. Bunyoni yari yarasabiwe ko yojanwa kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura, ariko Variston Ndayishimiye umukuru w'igihugu aravyanka. Mu kuvyanka barasavye kandi ko yojanwa hanze y'igihugu, ariko navyo umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yaraciye avyanka. Muri kino gihe rero bamugondoje ibihangange. Abajenerali babonye ko Bunyoni ashobora gupfira mu bitaro, agapfira mwibohero, kandi bigizwemwo uruhara n'umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye adashaka ko Bunyoni ashobora kuja kwivuza hanze no mu bitaro bikwije. Baciye bamusaba ko agomba kureka Bunyoni basakajanwa mu bitaro vya Kira Hospital kariho bashobora kumuvura canke bakaba bamworohereza. Ivyo bitaro vya Kira Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura nivyo bigiye gukurikirana amagara yiwe.
Bunyoni yavanwe Igitega acungerewe cane ibarabara riva Igitega baja mu Bujumbura byari bikomeye cane, umutekano wari wakajijwe kuva ku munsi w'ejo. Hari hagiye harungikwamwo abasoda n'abapolisi, abambaye impuzu z'igisoda n'abatambaye impuzu z'igisoda, abo bose bariko barakizura ijya nino kuri iryo barabara kugira ngo bacungere umutekano, barabe ko ata muntu yoba yategura kuzonyuruza General Alain Guillaume Bunyoni bakamwiba bakamutorokesha, nk'uko Varisito Ndayishimiye yikeka ko umwanya ku mwanya Bunyoni yotoroka ibohero. Ibintu birakomeye cane kuri General Alain Guillaume Bunyoni n'abaryango biwe, kuko atago bariko barumvirizwa, ntago bariko barahabwa umwanya ngo Bunyoni ashobore kwisigura ku mabi ivyaha yaciye yagirizwa, naho ivyo vyaha biboneka ko ari irementanya rikomeye cane ariko aragirirwa n'ubutegetsi. Ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bikaboneka ko aribo bariko baramurementaniriza kugira ngo bamwikize, bamubohe atazotembagaza ubutegetsi nk'uko babimwagirije ko yashaka gutembagaza ubwo butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ariko benshi baravuze ko vyari ububeshi. Bunyoni ntabwo yari yateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, ahubwo nuko Varisito Ndayishimiye yabona ko atazotegekana General Alain Guillaume Bunyoni nk'igihangange. Muri kino gihe kandi birumvirizwa ko Ndayishimiye ariko araboroga akarira avuga ko ibihangange birenga 100 ari byo bimubangamiye. Yaragiye kwitura Domitien Ndayizeye wahoze ari umukuru w'igihugu, amubwira ko hari ibihangange 100 birenga 100 nyine ngaha mu gihugu c'u Burundi bimubangamiye, bituma adafata ingingo ngo zije mu ngiro. Abagabo b'amapeti akomeye cane muri ivyo bihangange kandi hakavugwamwo abagenerali. Muri kino gihe Uburundi burafise abagenerali barenga 68, nyamara ngo ntibagakwiye kugera muri ico gitigiri, ngo nuko abagenerali canke amapeti ngaha mu gihugu c'u Burundi atangwa hatisunzwe amategeko. Umugenerali yarakwiye kuba atwara ingabo ziva ku bihumbi 10 gushika ku bihumbi 16. Igitigiri c'ingabo z'u Burundi ni ibihumbi 31 vyonyene. None ni gute Uburundi bufise abagenerali bangana uko nyene? Nuko amapete atangwa hatisunzwe amategeko. Abo bagenerali rero bumva ko bakomeye cane, bavuga ko barugwanye muri CNDD FDD, amapete biboneka ko bagiye biha ari inyeshamba, bavanye mu ishamba, ayandi bagiye baduga uko biboneye, amapeti agatangwa hatisunzwe amategeko. Ivyo byose biriko biraba rero, abo bagenerale bakaba aribo babangamiye Varisito Ndayishimiye, bamubwira ko nawe ari generali nk'uko nabo ari abagenero. Bihaye ijambo rikomeye abanyagihugu kuri kino gihe bariko barataka bakarira bavuga ko umuperezida batoye ari umuntu umwe, ariko ngo ngaha mu gihugu c'u Burundi hariho abaperezida benshi, hariho abihaye amategeko, abafise ayo mapete ku ntugu ngo nibo bakora amabara mu kubandanya bagenda berekana ko bafise ijambo rikomeye cane ngaha mu gihugu mu kuvuguruza no gukurako ingingo ziba zafashwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu agashika aho aririra atakira abenegihugu bato batoyi nkaho aribo bafise amategeko mu minwe. Ibintu birabandanya gukomera cane rero.
abo ba generale bakaba baribo basabiye generale w'umugenzi wabo Alengiyome Bunyoni ko yovanwa muri ivyo bitaro bikuru vya Gitega kuko vyaboneka ko Bunyoni azohasiga agatwe. Nyamara abo bamuri inyuma, inshuti, abagenzi biwe, akaba aribo bafashije kugira ngo Ndayishimiye abashe kumva ko generale Alengiyome Bunyoni nahapfunzwe atagomba gupfa, atari uwo kwicwa nk'uko Varisito Ndayishimiye we yavyipfuza. Kandi Bunyoni yaragirijwe gutuka Ndayishimiye no gutuka uwahora ari umushikiranganji wa mbere wamusubiriye ari we General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, umwana wo mu Cibitoke muri komine ya Bukinanyana, ubu ni mu ntara nshasha ya Bujumbura. Aho rero baciye ngo Ndakugarika baramwise ko ari impene, ngo umukuru w'igihugu nawe baramwita ko ari vuvuzera. Ivyo vyose biriko biragenda bibangaha mu gihugu, biraboneka ko ryari rementanya. Baramwagirije kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aho yafashe amahera yiwe yarari mu mabanki arayakurayo. Mu kuyavanayo ngo ubutunzi bw'igihugu bwaraciye buhungabana. Ibintu biboneka ko bikomakomeye cyane ivyashikiye General Alengiyome Bunyoni, biboneka ko ari umupangu wari wateguwe ugategurwa n'abategetsi bakomeye cyane kugira ngo bamukure muri ico kibanza, bamwigize inyuma atazohava n'abafatana nyine ico kibanza c'umukuru w'igihugu, na cyane ko nawe yari ku rutonde rw'abagomba kuzoja muri ico kibanza agasubirira Muhesi Petero Nkurunziza. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, wafyonda sabone canke ukajya aho kwako kantu kameze nk'agakengeri nako ugafyondako amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.